Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa hirya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwo munsi wa gatanu igenekerezo rya kabiri ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2024. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'amakuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende bibatohoreza hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Ese vy'ukuri akenge kuba gatanguye kuvyuka mu mbonerakure? Imbonerakure zirapfunzwe mu Cibitoke zihorwa ko zanse kuja kugwana muri Kongo. Kuva ku wa mbere uheze igenekerezo rya 29/0/2024 hari imbonerakure n'abasirikare bapfungiwe mu ikambi y'igisirikare mu ntara ya Cibitoke. Bose bagirizwa ko bagumutse bararahira kuja kugwana na M23 muri Kongo. Abo bapfunzwe nabo bavuga ko batumva impamvu baja kwiyahura mu ntambara itaberekeye. Mu basirikare si ubwa mbere bibaye. Hariho abasoda benshi bamaze gupfungwa bazira kwanga kuja muri Kongo, bamwe bibaviramwo kwirukanwa mu gisirikare. Hari abandi barenga 200 bapfunzwe bazira ko banse kugwana bari muri Kongo. Baca baritahira mu Burundi bamaze kubona ingene bahemukirwa nabo bitwa ko bagiye gufasha urugamba. Hari abandi basirikare benshi bariko baratoroka igisoda c'u Burundi. Aho mbere harimwo n'intwazangabo zitagira zike zifise amapete nka liyetona ndetse na kapitene. N'ubwa mbere imbonerakure ziyamiriza icese ingwano yo muri Kongo. Haraciye indwi zibiri hari hategekanijwe mu ntara ya Bubanza ihuriro ry'imbonerakure zo mu ntara ya Bubanza na Cibitoke. Imbonerakure ntizitavye uwo mubonano kuko zatinya ko hari umutego wo kuzihuza bakaca bazuriza amakamyo azijana muri Kongo. Ico cari ikimenyetso ca mbere ko imbonerakure zidakeneye kwiyahura mu ntambara zidatahura. Mu nyuma hari imbonerakure 200 gusa zemeye kuja muri Kongo mu majana menshi yaraherutse kurangiza imyimenyerezo ya gisirikare muri Cibitoke. Ku wa gatanu uheze abasirikare n'imbonerakure bari bamaze kwinjira muri Kongo. Niho bari mu nzira bava muri Sud Kivu baja muri Nord Kivu kugwana na M23, bamwe baca bagumuka baranka kubandanya baca baragarukanwa mu Burundi. Ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko imwe mu ndongozi z'imbonerakure muri komine Buganda yabwiye ico kinyamakuru ko imbonerakure zapfunditse ko zitazosubira kwemera kujabuka Rusizi ngo zigiye kugwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imbonerakure zibona ko iyo ntambara iri mu nyungu y'akarwi gatoya k'abatwara igihugu, igisirikare ndetse n'umugambwe CNDD FDD. Imbonerakure ntizibona ico zija kwiyahurira mu matati hataziraba. Abafashwe bapfunzwe nabi cane. SOS Media Burundi ivuga ko ibitigiri vy'abasirikare n'imbonerakure bapfungiwe mu ikambi y'igisirikare ya Cibitoke kitazwi neza. Ico kinyamakuru kivuga ko cashoboye kumenya ko n'imiburiburi hapfunzwe abasoda 10 n'imbonerakure 15. SOS Media Burundi ivuga ko abo basoda n'izo mbonerakure berekanye ugufatana mu nda kudasanzwe. Baranka ko babatandukanya kubera batinya ko bamwe muri bo bohava bicwa n'iperereza mu nzira. Aho bapfungiwe mu ikambi ya Cibitoke nta numwe arekuriwe kuhegera. Imiryango ntirekuriwe kuraba ababo bapfunzwe. N'abasoda bo mu ikambi ya Cibitoke ntibarekuriwe kwegera aho hantu. Ntawuzi ivyo bariko barabakorera. Aha twokwibuka ko abasirikare bagarutse mu Burundi banse kugwana muri Kongo muri Kigarama 2023 bapfunzwe bambaye utubutura two munsi gusa. Bamwe bahava barakubitwa barahohoterwa bikomeye. Ibimenyetso vy'ibihe. Uburundi bwuzuye imyidogo mu bisata vyose. Abanyagihugu ntibabona iyi ntwaro ya Perezida Ndayishimiye iriko irajana igihugu. Ubutegetsi bwo nyene buriko buracanamwo amarira y'abasirikare n'imiryango yabo ntagira uko angana kubera intambara itumvikana Perezida Ndayishimiye yabasutsemwo ku nyungu ziwe gusa.
none n'imbonerakure zari zaragizwe ibikoresho bicinyiza uko bagomba ziratanguye kuduza umutwe. Ibi bintu bizohereza hehe? Perezida Ndayishimiye naho ahimbaza amasitoke y'ibiribwa yujuje mu nzu, aranakumbura yumvirize abarundi hakiri kare. Nayo kandi indongozi zifise umunoho w'amaronko, ubuhumbu no kwikunda nizo zituma Uburundi budatera imbere. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera avuga ko indongozi zifise umunoho w'amaronko, ubuhumbu ndetse no kwikunda arizo zituma Uburundi budatera imbere. Mu nyigisho z'uburongozi bwiza zatunganijwe n'inama nkenguzamateka ifadikanije n'ishirahamwe Rukristo ICM ziriko zihabwa ba musitanteri na ba buramatari kuri uyu wa gatatu i Gitega, Sinzohagera yabamenyesheje ko amase ya kera atagihoma urutaro. Bimwe mu bituma igihugu kidatera imbere kandi ngo bibabaje n'indongozi zitagendera akarangamutima k'ibikorwa zijejwe, aho hari abubahuka kwaka ibiturire, kuja mu buhumbu, akaborerwe, kutubaha Imana, kutagirira impuhwe abo barongoye, ubunebwe, kugira umunoho w'amaronko, kwikunda, ubuhemu, ubunyonyezi, kuronka ivyo batabiriye akuya, kunyuruza amatungo ya leta, inzigo n'ishavu. Umukuru w'inama nkenguzamateka yamenyesheje ko inyifato nk'izo kubitwa ko barongoye abandi ataho zishikana igihugu hatari mu kaga. Izo ndongozi yazihamagariye kuba abasuku babo bajejwe hamwe no kuja inama n'ingingo nabo, kuko ngo ariho bazobakunda bakanabagamburukira. Uretse ko bizobafasha koroherwa mu mabanga yabo, bizobafasha kandi no gutanga intumbero y'amerekero bifuza gushikako. Icivugo c'izo nyigisho ni indongozi twitwararike inyungu rusangi, wo mushinge udushikana ku gihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2024, igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Izo ndongozi zitezwe ko impinduka muri kino gihe bakiri mu mabanga no mu gihe bazoba batakiyarimwo. Nayo kandi abakomisiyoneri nibo batera amatati mu gisata co kwiyunguruza abantu. Abafata ingendo baja mu ntara zo hagati mu gihugu barasaba ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura gutunganya gushasha igikorwa c'abakokayi barwanira abakiriya bashaka kubinjiza mu modoka ku nguvu babahenze ayo baza kuriha, bamwe mbere no kurwana bakarwana bapfa abakiriya. Abahora hari abakokayi ubu bahindutse abakomisiyoneri bigaca ibima. Ubu hama uruhagarara rutewe no kutumvikana ku mahera yo kwiyunguruza. Umukomisiyoneri ayo bavuganye n'umukiriya wurihisha we aba atayazi, nk'uko umwe mu baganiriye n'abamenyeshamakuru ba Burunga News dukesha iyi nkuru ku gituro c'amabisi ku Musaga babivuze. Twari twavuganye ko gushika mu ruringanizo i Bururi mu Rutovu ndiha amahera ibihumbi 10, ariko uwurihisha amahera ku rugendo aje ambwira ngo nza kuriha amahera ibihumbi 12, ntayafise nsohoke imodoka abandi bayakwiza binjire, kuko imodoka yariza yuzuye naciye mpfa kwemera. Tubajije umukomisiyoneri igituma amahera azwi na leta atariyo abwira ufata urugendo, yishuye ko wewe harwanira kwinjiza benshi imodoka ikuzura n'ingoga, kuko ngo ahemberwa abo aba yinjije bake ahembwa make, yinjije benshi naho agahembwa menshi. Mu ndwi ya kabiri y'ukwezi kwaraye kurangiye naho hadutse amatati y'uwiyunguruza n'uwaramushikanye i Bujumbura. Ayo matati akaba yaratewe n'uko uwatoza amafaranga kuva i Matana i Bururi yamurihishije amahera ibihumbi 10, mu gihe umukomisiyoneri yari yamubwiye ko aza kuriha ibihumbi 8. Bikaba byararangiye bafatanye amashati gushika naho abandi baza kubahuza. Ivyo bimeze uko mu gihe abakomisiyoneri bari barahagaritswe n'ubuyobozi bw'igisagara kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021, ariko n'ubu babandanya bakora ataco binona.
ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.